guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA, kaze mu makuru avugwa kuri uyu 28 rusama turi mu mwaka 2019. Amakuru mushikizwa na Bonfils Niyongere mfadikanije na engineer Ejide Mwemero mu buhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tukababwira tuti ni musangwe kaze muri ano makuru. Aya makuru turiko turabashikiriza akaba hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igihugu c'u Burundi cankiwe kandi kwinjira mu muryango wa SADC ibihugu byo muri Afrika y'ubumanuko, imvugo nuko ivya politike n'umutekano cyane ivya demokrasi bidatunganijwe neza mu gihugu c'u Burundi. Nayo muri makartier ya Musaga ahitwa Nyakizu, muruzi Nyakizu rabangamiye inzu zegereye ubwo ruzi, co kimwe no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hagati ya makartier ya Mutangano na Mutanga Sud. Mu gisata c'impunzi mu kiganiro turiho tuzakubabwira umurundi w'impunzi yunganya mu kudandaza ama inite akoreshwa muri telefone mu gisagara ca Kigali mu kagari ka Karembure ni mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi, twongeye no kubaha ikaze. Subire ndabahe mwiriwe, amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata ca politike. Uburundi bwankiwe kandi kwinjira mu muryango w'ibihugu vya Afrika yo mu manuko SADC kubera injyane za politike ziri mu co gihugu kuva mu mwaka 2015. Vyaraye bishikijwe n'abakuru b'ibihugu Hege Geinob w'umukuru w'igihugu ca Namibia akaba ari watwara umuryango wa SADC, co kimwe na John Pombe Magufuli atwara igihugu ca Tanzania. Iyi nkuru ahibonekera hose tukaba duca yibashikiriza. Abavyeyi ntibari bakwiye nabo gukumira abana babo ngo nuko ari abanyamwema, bivugwa n'uburongo ishirahamwe ry'Abanyamwema mu Burundi Albinos Sans Frontières. Ni nyuma yaho abana bane b'abanyamwema bo muri commune Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura birukanywe ndasaba vyara ku munsi w'Imana. Kazungu Kasima rongo ishirahamwe ry'Abanyamwema batagira imbi bakavuga ko abo bana bateza gusubizwa mu muryango wabo kugira baregwe n'abavyeyi babibarutse. Tumutege yombi. Ico kugore ngo bwa mbere na jewe ndiko ndarabingene noduga kuko kuraba uwo muvyeyi naho bana ndabahumurize kwanza tuvugane nabo abavyeyi babo uko yaguze umumama ni sawa, mama ntagashigikiye kuko uraza umuvyeyi y'umumama kenshi nakunda guta ico yavyaye, sirtu nk'umwana w'umunyamwema bo tumaze kubona bose abamama baba inyuma. Turibizera ko ubutungane n'abajeje intwaro bose hari bamaze kubimenya. Ndizera ko iyi ngingo zo gufatwa kuko bitanguye ko n'abandi bava bazi uko nukwamira hakiri kare. Ego nkuko mubizi mu muvyeyi tubakembwa, ndizera ko nico shiri imbere kuko nitwokwemera ko abana bareka kurebwa n'abavyeyi babo, nico nyamukuru dushaka. Ari nkamwe kitabaye kigira kabiri twari twiyumvire ko twomanukana ku biro ko aho hari shirahamwe turafise icyumba kimwe bakaba arimo bwa mbere kugira ngo turondere ubufasha kugira ngo bashobore kuronka ingene babakoraze gutunga abantu mu gisagara byenye biragoye. Twaca dukora ico kuko kuri komine naho nyene cyo kubabwiye nabonye cyo gutora inyishu hamwe, mugabo nkishira hamwe inyishu ya mbere twe tubona nuko twoca tubamanukana ku biro. Mugabo ico nje ntacyo shira imbere kuko twoba tweretse yuko nyamwema ari okwirukanwa atari okorerera iwa. Nuko mubizi komine Nyabiraba yo hatanguyemwe abanyamwema benshi, n'icegera canje abahiyo nyene muri komine Nyabiraba. Turizera ko bamaze kudufasha byinshi. Hariho n'imiryango ubwa mbere basanga abana bataje ku ishuri batagira gute, kuko nkishira hamwe turi Bujumbura ndishobora kumenya directement abanyamwema bari ngabo haruguru, mugabo uciye muri administration bamaze kudufasha byinshi. Turizera ko n'ubu ntitwabaca ko baza gutora ikibazo ko n'ujya mukobwa nyene uwo mukuru amatsubiye ko yamaze kwibwira chef de zone Wakabari Kasim Kazungu rongo ishiramwe ry'Abanyamwema batagira imbibe mu Burundi. Nayo David Ninganza umwe mu bahani hagati y'akabana avuga ko abajejwe intwaro hamwe n'abanyagihugu muri rusange bakwiye gushira ingufu hamwe kugira ngo abo bana b'Abanyamwema bakingigwe. Abavyeyi b'abana bakwiye kumenya ko ibanga bajejwe ari ryo kurera abo bana. Tutega amatwi David Ninganza n'umwe mu bahani hagati y'akazi na muntu. Ikambere coco ibwirizwa shingiro rirerekana neza ko abantu bose bangana
imbere y'amategeko abana bavuga kumwe umwana aho umunyamwema aba umuti ni kuvuga ko bose bangana rero iyo umuvyeyi afashe umwana akamuta kandi ariwe yamuvyaye abarenze amategeko y'igihugu kuko igihugu hari icyaha twita deresema ni ukuvuga n'umuvyeyi yataye abana biwe umuvyeyi asekurira abana kandi afite ubutumwa bwo kurera abo bana rero abo bavyeyi barahimutse kwibanga icyo ni cyambere hanyuma ikindi kigira kabiri abo bavyeyi bahimutse kwibanga icyo ni cyambere kigira kabiri ababanyi kandi ubu tugira imana turabize inzego twitoreye ku hasi cyane cyane bamwe vitareze rikorinere abatowe ku mutumba abo bafite ubutumwa buhambaye bwo gukingira uwo ari we wese icyo ari cyose uko ari kose abo bana rero bateza gukingirwa kuko mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo ni ugukingira umwana contre toute sorte de violence même les violences émanant de ses propres parents ni ukuvuga ni ugukingira umwana ikibazo iyo coturuka hose naho coturuka ku bavyeyi biwe rero ico nagomba ntera kamo abavyeyi ntihagire uwuhemuka ngo ni kuko abyaye umwana amugaye niko abyaye umwana adakwije ubwenge niko abyaye umwana agendana ubumuga bwo kuba nyamwema cyambere coco abavyeyi ni uko abo bana babiyegereza kandi bakegera n'abaganga bakabereka ingene babambika inkofero ingene babaha amarori cyane cyane kuko baragomba kugira ikibazo cy'amaso ariko batahure ko ni abana cyo kimwe n'abandi iyo bagiye mu ishuri bariga bakamenya ubwenge kuko turabazi bahejeje amashuri turabazi bahejeje za kaminuza uwo yari David Ninganza mubahanira agateka k'abana tubandaye makuru twateguriye mu gisata c'agateka kazina muntu kurabuza ibikorwa vy'umugambwe senere no gutoteza abanywanyi b'uyu mugambwe muri zone Gisuru ya commune Gisuru nyene mu ntara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'u Burundi nivyo vyafundikiwe mu nama y'imbonera kure yakozwe ku wa gatandatu uheze izo mbonera kure zikaba zaciye zihohotera abanywanyi b'uwo mugambwe kuri wa gatandatu nyene basaba ko ako gatotezo kwahagarara Vikris n'interetse mu nama yabaye igihe cy'isaha 12 z'agatondo kuri wa gatandatu heze bamwe mu mbonera kure zo muri zone Gisuru bafashe ingingo yo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe SNL nkuko uyu munywanyi w'uwo mugambwe bitubwira avuga ko iyo nama yari irongowe n'umukuru w'umutumba inama yabereye inyabigabiro ku gacimbe kitwa mu Muganza aho yari yahagarariwe n'uwitwa Bonfils Abdul Karim umushefu waho nyene nyabigabiro chef de Corinne asanzwe ari mbonera kure harimo uwitwa Nikozero Salvatore bagira inama bavuga ko batashobora kwemera ko hari ibikorwa by'inyankamugabo byorangurirwa muri commune Gisuru ko bidashoboka gushika baratuze Isoko ryacu rivuga ko ikarashishi imborera kure zagize inyuma y'inama zagenda ziraririmba amajambo atera ubwoba abantu batavuga rumwe na leta na cyane cyane abari mu mugambwe SNL izo mbonera kure zagenda zibwira abantu ngo binjire mu mugambwe CNDD FDD barashitse no ku rugo rw'umuprofeseri yitwa Mbonigaba zirahabyinira zimubwira ko atishikanye ngo ave muri senere bazomumesa n'ibindi byinshi byo gasuzuguro n'akagaye n'ibitutsi bidasanzwe harimo n'iterabwoba rigamije kuburagiza ibikorwa bya senere abo banyonyi b'umugambwe wa Gatongwasa basaba ko iryo totezwa ryohagarara twebwe rero tugasaba ko ivyo bintu vyohagarara bakagarukiza ngaho kuko ntaco bimaze vyoshikana ku Burundi n'abarundi ntaco vyoshikana ko abanyagisuru twarondeye ingenzi irabona Aloise mustaneri wa commune Gisuru kugiye tumubaza ibijanye n'ihohoterwa ry'abo banywanyi ba SNL yatwishuye ko atanuwe muri abo banywanyi b'uwo mugambwe aramwitura Amakuru twabateguriye arabandanya Uburundi ngo bwankiwe kwinjira mu muryango w'ibihugu vya Afrika yo mu bumanuko SADC nko nari nababwiye kubera injyane za politiki ziri mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015 bikaba vyarayishikijwe n'abakuru b'ibihugu babiri Hage Geingob atwara igihugu ca Namibia akaba narongoye uwo muryango hamwe na John Paul Magufuli umukuru w'igihugu ca Tanzania Onezim Dushimagize Hage Geingob umukuru w'igihugu ca Namibia asanzwe ari nabarongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'Amajepfo SADC yabitangaje kuri wa mbere ari mu gihugu ciwe yabwiye ikinyamakuru New Era ko hari umugwi w'abahinga bava mu bihugu bigize umuryango w'iterambere rya Afrika yo mu bumanuko barungitse mu Burundi muri kwa gatano kwirabira ko vyifashe Hage Geingob akaba yabwiye New Era ko uwo mugwi wasanze Burundi budakwije ibisabwa ati vyahanini vyavuye ku ngorane igihugu cinjiyemwo inyuma yaho Petero Nkurunziza afatiye ingingo yo kwitoza kugira ngo arongore Burundi ku kiringo kigira gatatu umukuru w'igihugu ca Namibia ati uwo mugwi wahanuye Burundi ko bwaburegejwe kure y'uwo muryango
Uburundi rero kugira ngo bwemererwe kwinjira muri uwo muryango busabwa kubanza kugarukana demokrasi mu gihugu. Ivyo rero na Perezida Magufuli w'igihugu ca Tanzania yarabigarutse ko ari mu rugendo mu gihugu ca Czech. Mu mvugo mbabare amatwi Magufuli yavuze ko umugwi wari watumwe mu Burundi wasanze igihugu kidakwije ibisabwa kugira ngo cemererwe kuba muri uwo muryango wa SADC. Umukuru w'igihugu wa Namibia we akaba yasavye Magufuli kuba ari watanga umuco kubibera mu gihugu kibanyi c'u Burundi. Mu kwezi guheze umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yari yatumwe muri Namibia kugira ngo ashikirize icifuzo c'u Burundi. Akaba yari yemeje ko mu Burundi ari amahoro gusa kandi ko bazokubahiriza amategeko baramutse bemerewe kwinjira muri SADC. Aha rero SADC ukabuze nk'umuryango w'ibihugu bitekanye kandi bihurumbirwa muri Afrika. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Amakuru twabateguriye abandanya. Imyidogo ni myinshi ku banyagihugu bakora umwuga wo kunguruza abantu ku ipikipiki mu ntara ya Kirundo. Imvo ngo n'amafaranga 1000 batozwa ku munsi kugira ngo ntibahagarikwe n'abapolisi canke abarongoye amashirahamwe bagendesha amapikipiki. Abunguruza abantu bakavuga ko ayo mafaranga ataja mu kigega cishira hamwe ahubwo yo bacikanirwa umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kirundo. Reka inkuru tuyibaze Innocent Valentin Singira nkabo. Abunguruza abantu ku mapikipiki bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko batangwe gutozwa amafaranga 1000 haraciye ukwezi n'igice. Ayo mafaranga bakavuga ko bayashikiriza aba barongoye mwishira hamwe bahurikiyemwo imbere yuko ashikira umukuru w'igipolisi mu ntara. Ndumva umumotari wese aya mafaranga 1000 akagitanga mu gatondo ka kare isaha ya nyuma ni saa moya. Hama bakayegeranya bamaze kuyegeranya baca bayatwara bakayaha ubusanzwe atwara abamotari yitwa Rurema nawe kashabona kuyatwara kwa komisari provincial. Abo bunguruza abantu ku mapikipiki bavuga ko itozwa ry'ayo mafaranga ryumvikanywe hagati y'ababatwara mu ishirahamwe ya Motabu n'utwara igipolisi mu ntara ya Kirundo. Bakavuga ko bayatanga ku nguvu ku gutinya guhagarikwa n'igipolisi. Kuyatanga aho nta numwe atayatanga, bose bategerezwa kuyatanga ko nivyo bumvikanye. Hama rero urumva baca bandika plaque, ubundi hoho utayatanze abo bayatoza amahera nabo baca bamwihigira. Umva akeshi n'abapolisi nibwo barajya bo baha raporo mu gatondo yuko bayatanze bose, ubundi mugabo na nimero ya plaque baca bayibaha. Uruganda rwa RPA rwashatse kumenya ico ashikiriza Kabura Jean-Marie arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo turamukena. Innocent Valentin Singira nkabarakenuye. Tuve mu gisata c'intwari bereye dusimbire mu gisata c'ibidukikije. Hamwe atacokogwa mu maguru masha amazu yubatswe yegereye uruzi Nyakizu rugabura ikambi ya Muhamwe na quartier Gasekebuye muri zone Musaga arashobora gusenyuka. Abanyagihugu ba hafi y'ugo ruzi bakavuga ko ni imvura iguye basivye abana babo kw'ishure kugutinya ko bahura n'amasanganya. Emmanuel Niyongeko. Abanyagihugu baba hafi y'inyubakwa za Batayo Super Première Division yahoze yitwa Kamuha kwibarabara riduga muri quartier Gasekebuye bavuga ko batewe umutima uhagaze n'uruzi Nyakizu ruguma rusitura iryo barabara, ibituma imodoka zihaca zidashobora kubisanya vyoroshe. Dufise ikibazo aha muri quartier yacu barakuzi bitanyakizu gaca gahura n'amazi avuye mu Gasekebuye agaca bamenshi. Abakuzi bari barakubakiye kanevo n'ivyo twita mire de cinema zagiye birabamagurika ku buryo ibarabara ryacamwo nk'imodoka zibiri zigasbisanya, ariko ubu n'imodoka imwe kugira ihace ingorane. Amazu yegereye ahaca urwo ruzi ashobora gutwagwa umwanya n'umwanya. Abanyagihugu bakavuga ko bamana umutima uhagaze. Amazu ayegereye amwe arimo kurokera mu manga, ukabona yuko ari kibazo ku miryango yacu. Imvura iguye tutari muhira tuza umutima watuvuyemo tuzi ko two mu nzu twose tudasanga mu Tanganyika. Icyo kibazo twaratakambye turabibwira abajeje intwaro mugabo haco barabikorako. Birashika ko abanyeshure basiba kuja kw'ishure iyo imvura yaguye kugutinya ko bohura n'isanganya. Aha abanyagihugu barasaba leta ko yobatabara. Abana biga aha kuja mbere no kuja kabiri bahaca nk'imvura iguye mu gatondo harabuza dusivya kugira ntibahave bahura n'impanuka, kuko bajabuka ku turaro twari twarubatse kuri ako kuzi. Twama tuzi yuko ako kararo gashobora kubomoka bagakorokera mu mazi. Tugasaba ko abajeje ibikorwa vya leta yogira ico ikoze bakadutabara mu maguru masha bitari inkumbi. Twarondeye Daniel Kabura mustanteri wa komine Muha kugira tumubaze ico yoba bivuga ko ariko akaba atitavye telefone.
Emmanuel Niyongeko arakenuye saho mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura gusa eka no mu buraro uko si yororo amazu yo makarite ya Mutangasi de na Kigobe yegera uruzi ntahangwa ariko arabomagurika bitumwe no kwinkengera z'ugo ruzi ruca muri ayo makarite ruja kwisuka mu kiyaga Tanganyika ziriko zirasenyuka amazu atari make yo muri ayo makarite akaba ubu yarahebwe na beneyo reka inkuru tuyibaze na Deje irakoze. Uruzi ntahangwa rugabura quartier Mutanga Nord na Mutanga Sud kuvuye ku kigo ca kaminuza cyo kumutanga agenda gana ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge imbere yo gushikira ikiraro Pont de la République mu kuvuga kw'iburyo hari barabara rya kaburimbo riduga muri quartier Mugoboka riciye muri Mutanga Sud ukiduga nko ku metero 10 hari amazu yubatse ku nkengera za ntahangwa ayo arabangamiwe hari n'abamaze gutabarahunga ngo ntibazokwisange muri ugo ruzi ntahangwa hirya ntahangwa ni quartier Mutanga Nord kuciye kwibarabara gitiriwe 28 Munyonyo aja bukikiraro Pont de la République akadugira iburyo bwiwe guhera ku gasoko bita ku kabasazi hasanzwe hakorera ababaji gushika ku nyubako ziri munsi y'ishure kaminuza Lumière amazu yaho ari ku nkombe za ntahangwa menshi muri yo yaratse imigaga ibubamfu bw'ikiraro Pont de la République ni quartier Kigobe Sud-Est ucinjira muri yo quartier munsi y'ibitaro by'abasirikare ugenze nk'imetero 100 ibarabara ntirisubira guhita imetero zishika 50 zaryo zasenyukiye mu ruzi ntahangwa amazu agera kuri 3 yarahebwe kuko hasigaye gato agahenukira muri ntahangwa ubandanije muri quartier Kigobe Sud hari amazu ari ku metero zishika 200 nayo ahanzwe n'ugo ruzi nyene abanyagihugu baba muri ayo makartier bababazwa nuko bamaze imyaka irenga 5 batabaza ngo uruzi ntahangwa rukingigwe ariko ntibumvigwe inzu zikaba zidasiba kubasambukirako humura Burundi. Impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania ntibarabwa giza n'abagenzi babo bakongomani eka mbere n'abatanzania babahaye ubuhungiro abarundi bagizwa kuba ari bo batuma haba uruhagarara n'umutekano muke muri iyo kambi reka inkuru tuyibaze Emile Nibasumba. Mu nama yama yakozwe uko amezi 3 aheze ihuza abaserukira impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu zigizwe n'abarundi n'abakongomani hamwe n'abajeje intwaro n'umutekano b'igihugu ca Tanzania gicumbikiye izo mpunzi abarundi bama badomwe ku rutoke ko kuva baje muri iyo kambi ari umutekano watangura guhungabana ubu numwe mu mpunzi akabarongoye abandi abantu basigaye bafite imidogo cyane n'abatanzania hamwe n'abakongo nibo bafite imidogo yuko twebwe ingorane. Impunzi z'abarundi ntizihakana ivyo zagirizwa yamara zivuga ko umutekano muke utegwa n'abantu baza bavuye mu Burundi bafise intumbero yo kubagirira nabi kubgabo ni ingaruka mbi z'ukubikambi yabo yegereye urubibe rw'u Burundi basaba makungu kubafasha gusaba kungururizwa kure y'urubibe rwa Tanzania no Burundi. Amakambi ya 2022 urabye gatumba mishamo bujyanguru ni inkambi za kera kandi ntazi ko bikorerwa ibintu bikorerwa muri kambi y'Nyarugusu cyana utenderi nuko twegere cyane rero Tanzania amakungu yagifashe gusaba Tanzania yabikura ahantu nawe kubida kunda barazi ukuntu uburenganzira bafite mu bindi bihugu kuko harimo abantu badafite uburenganzira bw'ubutaka mu kuri uwa mbere mu karere ka Makere harabaye yindi nama y'umutekano impunzi zikaba zasabwe kubanira neza abatanzania ariko ikibazo cy'ibigwanisho byafatiwe mu ikambi binyegejwe mu badandaza b'abatanzania bari bashoye ibintu muri iyo kambi muri iyo nama ntacyo bigeze bakivugako. Emile Nibasumba arakenuye impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania ziratewe ubwoba n'ibigwanisho biguma bifatwa muri iyo kambi abarundi bagasaba ko boza baramenyesha ingingo ziba zafatiwe abo bafatanwa ivyo bigwanisho. Emmanuel Ndayishimiye. Ivyo bigwanisho vyafashwe nk'igihe cy'isaha 7 z'umutaga kuri uyu wa mbere muri village ya 4 mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. Izo mpunzi z'abarundi zimenyesha ko igipolisi ca Tanzania cari caronse amakuru ko hari bigwanisho vyo babinyegejwe mu ikambi. Yambira ko bari bafite amakuru kuko barangira z'umuka baca mu village ya 5 ya 6 hamwe ya 3 mu nyuma niho baruhukira ko muhana imwe na zine village ya 4 nawe yafashe n'igipolisi bakira abo barundi basaba ko bojanwa kure y'umupaka w'u Burundi ikindi basaba nuko boza baramenyeshwa ingingo zafatiwe abo bafatanwe bigwanisho.
twiteze umwanya n'umwanya ko dushobora kugirirwa nabi twebwe nk'impunzi tukicwa niko turi hafi y'umupaka w'Uburundi twasaba ishyirahamwe hasere na leta ya Tanzania basi botwigiza hirya y'umupaka w'Uburundi tukako tworonka amahoro atabiyo baragandagura. Mu kiringo kitarenga imisi ine gusa mu ikambi ya Nduta hamaze gufatwa inkoyo mu bwoko bwa mitrailleuses n'amasasu yayo arenga 200 hamwe n'amagerenade 37. Emmanuel Ndayishimiye arakenuye tumira amate dore tubandanya n'ikiganiro turiho. Humura Burundi. Amakuru twabateguriye tuyasozere mu kiganiro turiho impunzi zose zihereye zashoboye gukora ibikorwa byo kwiyungunganya no kwiteza imbere kuko batateze amaboko. Muri kiganiro tubabwira umutumire w'impunzi y'umurundi acuruza amayinite akoreshwa muri telefone mu gisagara ca Kigali. Ikiganiro dushikizwa na Jean Pierre Niyifashije. Turiho ni ikiganiro gica hirya no hino uko impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Inyambo borondore nyambo. Turiho Mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Bari mu buhungiro ukwijukira ibikorwa bibateza imbere niyo ngendo ibaranga. Muri kino kiganiro turiho cyo kuri uyu wa kabiri umutumire ni Jean Pierre Irangarukiye. Agishika mu gihugu cy'u Rwanda yashikiye mu ikambi ya Mahama ariko muri kino gihe akababa mu gisagara ca Kigali aho muri kino gihe akorera. Umutahe akoresha yawukuye hehe yatanguye ryari yunguka gute ahanura iki abandi barundi bahunze ibi biri muri bimwe tuza guca ijya nino muri kino kiganiro turiho cyo kuri uyu wa kabiri. Ikiganiro mushikirizwa na Jean Pierre Niyifashije. Ndongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Jean Pierre Irangarukiye atangura atubwira ingene yarabayeho agishika mu ikambi ya Mahama. Amazina yanje ni Irangarukiye Jean Pierre, sanzwe ndi umurundi w'impunzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, nkaba ndi Karembure muri Kigali. Ariko mbere yuko nza Karembure nasanzwe ndi mu nkambi y'impunzi Mahama, aho nashikiye aho mu buzima bwaho butoroshe naho bimgenda baradufasha muri byinshi ariko nk'abajene cyo nko kugira umuntu arondere kwiyungungana rebe uko yotera imbere usanga ari ibintu bitoroshe babigoye. Mwikambi uretse je abantu twahuriyeyo tukamenyana mu isanzwe je nta bavyeyi nari mfise uretse batoyi banje nabo ntibashoboye guhunga kuko je naje mpunga mva ku ishuri ahantu nari niga bitera ko ntera ko mpunga bivanye na kaya ari hari ico gihe. Mu nkambi rero nari sanzwe nibana numva ko nago babworosha ubuzima bwo mu nkambi ku muntu umwe yibana na cyane no ku bintu baduha by'imfungurwa canke ku bintu badufasha kenshi vyoroha iyo muri nk'umuryango je murenze umwe babiri batatu kugira ngo mubishire hamwe mu byungunganya nkuko mubaho. Mu nyuma niho nagira gucya mbona ubuzima bwo mu nkambi bumbanye ikibazo bitoroshe naguma ngo aragurika biteye ubwoba cyane no kubaho nuko nafungura byaba bitoroshe ko ni nk'amahigo yansekeye ndonka karake ni Kigali nza gukora akazi Nyamirambo mu Ilosterera yari y'abarundi nyene ndahamara ikiringo c'amezi nka 6 ico gihe nza kuhava nkuko nabanyumvira kusha gukora kuba no kwiteza imbere niho nasubira nkaronka karaka gukora muri boucherie hani Karembure niho narosa ku kazi ndaza ndakora naho nyine ndahamara amezi ashika 5. Kubera ko yari yavuye mu Burundi atararangiza amashure, Jean Pierre Irangarukiye yavuye ahitamwo kuyabandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda. Ntangura kwiyumvira kuba nosubira kwishuri ko nacikirije amashuri. Navuye mu Burundi mu mwaka umwe kugira ngo ndangize humanity. Hanyuma niho niyumvira icyumviro cyo gusubira Mahama ko nabona ariho no kwiga binyoroheye. Hani Kigali nago nari kuronka ishure canke ndonko wandihira kandi musinzwe ko ntari fisahomba ko nari ndi Kigali ahandi naho nahaba kubwa akazi nakora niho bampa nahomba. Ndaciyumvira maze kuciyumvira niho nongera niyumvira mbega ko ngiye Mahama muri bwa buzima nyene nahozemwo bwari busanzwe butanyoroheye mbaye ndi kwishuri ho nobaho gute byomfasha gute kuko ko nahaba ntari kwishuri bikangura naje kwishuri bizogenda gute mu dufaranga nari maze gukorera niho natekereza ndeba ikintu nokorera Mahama ku buryo cyo mfasha ndiko niga kongera nkanabaho
fondasiyo ya Joseph Niyongere isanzwe ifasha abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi kugira ngo barebe uko bokwiteza imbere mu buzima. Bamwe isanzwe bafasha kabahingurane bakaba bokora hama bakayishura. Nanje ico maze kucumva niko kubaza bambwira ko bishoboka, nanje ndategura umugambi ku buryo nshobora kuba hano i Kigali nkareba ko uwo mugambi ndategura kuwuhakorera kuba wontunga nkongera nkishura niyo ngurane batanga muri iyo fondasiyo ya Joseph Niyongere. Amaze guheza amashure yavuye rero aronka ingurane yahawe na Fondation Joseph Niyongere isanzwe ifasha abarundi bahunze. Aha atubwira ingene acuruza amayinite mu murenge wa Gahanga, akagari ka Karembure, ni mu karere ka Kicukiro mu gisagara ca Kigali. Bampaye ingurane y'ibihumbi 250 vy'amanyarwanda ko niyo basanzwe batanga ku muntu yinjiyemo bwa mbere. Nari sanzwe nariyumviye kuba nokora ibintu vya mobile money na Tigo Cash, ivyo bamwe bamenyere nka transfer ya me to you y'amayinite. Bamaze kumpa izo 250,000 nahise ndabitanguza ko ivyangombwa nari maze kubironka, niko gutangura ntangura ndabikora numva ko ico mfise ari gushaka kwikura mu buzima bwo kumenyera gutega amaboko no kuba no guma mu kene bwo hasi nk'umukozi. Numva shaka nanje ko nogira intambwe nogerako. None ayo mafaranga yose 250 ni watanguje gukoresha yose amafaranga watanguje gute, watangwe ryari? Hari muri uyu mwaka wa 2019 niho bayampa mu kwezi kwa mbere gushira mu kwezi kwa kabiri gushira kwa gatatu, kuko nari sanzwe mfise ivyangombwa vyinyemera gukora mobile money na Tigo Cash. Nta nubwo bigoye kubironka, vyo nago vyo twara amafaranga arenze 10 kubirondera ama déplacement nk'umuntu adasanzwe ari Kigali. Hanyuma nakuyemwe amafaranga yo kugura telefone, ko nari sanzwe mfise akandi ga telefone nkoresha ko guhamagara. Narondi akandi kamwe k'ibihumbi 12 kugira ngo kamwe gakore byo transfer des unités, akandi nako ndakoresha mu kubika no kubikura kuri mobile money na Tigo Cash. 250 bamaze kuyampa mvavuyemwe izo 12,000, hasigaye 238 chafata ibihumbi 150 ndabishira kuri Tigo Cash n'ibindi 50 ndabishira kuri simcard ya mobile money. Ntangura gukora uko. Turiho ni ikiganiro gica hirya no hino ukifuza abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Inyambo borondore nyambo. Turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ry'Abanyagihugu. Jenda kunda FPA kubera ikunda abamama, abapapa, abana, n'abatamukazi, abarundi. Ikiganiro ni Turiho, ikiganiro kibayagira ingene impunzi z'abarundi babayeho iyo bahungiye n'ingene bakora ibikorwa vy'iterambere. Mu kiganiro Turiho cyo kuri uyu wa kabiri tukaba turiko tubayagira ibijanye no kugurisha amayinite bikorwa n'umurundi w'impunzi Jean-Pierre Irangarukiye. Mu kiringo c'amezi ashika kuri 3 ariko arakoresha ingurane yahawe na Fondation Joseph Niyongere, avuga ko akora yunguka. Ukwezi kwa mbere vinago nashotse ndonka inyungu, ariko nari nemeye ko mu kwezi nshobora kuzandishura 225 kugira ngo ayo mafaranga ndayishure mu kiringo kitarenze amezi 10, ko basanzwe bayatanga umuntu akayishura mu kiringo kitarenze umwaka. Umva je nari ntanga umwaka ubura mu amezi 2. Mu kwezi kwa mbere nashoboye gutanga amafaranga 15 ko niyo nari maze gukorera nkuyemwo nayo nafunguye, ariko ubu ndashima Imana ndakora nkabona 25 byo gutanga nkavyishura, naje nkaronka mwayo mfunguramwo kongera nkaronka nayo ndihinzumbamwe. Amaze gukora amezi ashikata kuri 3, mugamezi nakoze neza novuga karabiri, ariko ibintu dukora vya mobile money hari ukwezi kumwe kuba kwiza cyane, ukundi kugasuma, ukundi kukaja munsi, bivana n'igihe nyene urashobora kuronka inyungu nyinshi cyangwa ukaronka nkeyi, ariko uko biri kose ndabishima kuko nimba nshobora kuri hamwe inzu. Kubera ako kazi kiwe ko gucuruza amayinite, avuga ko muri kazoza afise umugambi wo kwiga kaminuza kandi yiyishurira. Indoto zanje nizo
gutera imbere nkabaho nanje nshobora gufasha abandi bantu canke nkabaho mfise ivyo nshobora nanje gufasha abandi batishoboye kandi ndumva ashaka ko no kubandanya kaminuza mu kwiga kugira ngo n'amashuri yanje mbashe kuyarangiza cyane ndumva ashaka kubaho mfise amashuri ya kaminuza mfise na diplome ya kaminuza. Ubona ku kazi ukora kazoshobora kukwigisha kaminuza? Biragoye kuvuga ko hoshuka kanyigisha kaminuza ubu vuba kuko ni ibintu bizomfata ibihe birebire, ariko kubera Imana birashobora gushoboka kuko ayo 25 ntanga ku kwezi umva aracari make kuko ni mu bisanzwe niyo mvuga noba nteganya ku ruhande kuko mu gihe no mu mwaka noba narangije kwishura iyi ngurane umva ko nshobora kwa nzoba ndayabika kuri konte yiwanje. Umva 25 nago vyoshoka ku kwezi nago vyoriha kaminuza ko bisaba ko nzoba numva n'umwanya wo gukora uzogabanuka ko noba ntanguye n'ishuri, ariko plus uko umutaho uzoba wiyongereye birashobora gushika akaba nka 30 cyangwa 40, ariko ndumva ko nzoguma ndayabika ku buryo nzoshika kuco nshaka kugerako. Bishobotse ko mbona n'ikindi kintu kwaguriramwo nkakora cyo kwinjiza izindi nyungire nziyo naco nyene nkagikora. Waguhaye iyo ngurane wewe mukorana gute muri rusange? Ndamushimira cyane kuko bwa mbere yimpa yatanze, uretse ko hari abo abaserukira iyo fondation Joseph Nishira imbere bo yambwiye ngo nimuhure tukabonana bakambona, ariko yamaso ku maso ntanze, uretse ko yangira ikizere kandi asanga afite umutima w'urukundo wo gufasha. Uko dukorana nuko nyene turavugana kuri WhatsApp nkamubwira uko ndiko ndakora kambaza, hanyuma akambwira ati okay ubahiriza amategeko urose ayo kwishura uyishure. Arangiza atera kamo abandi barundi bose iyo bahungiye kwijukira ibikorwa. Ndiko ndatera kamo gwaruka gose runyumva n'abandi bo batarugwaruka badafite ico bakora bo kwicara bakiyumvira kuko bagakura amaboko mu mpuzu kuko ubuzima buragoye, bakiyumvira kuba bokora bagakoresha inguvu, bakiyumvira kwiteza imbere kuko iyi fondation irahari yo bibafashamwe yo kwakira n'abandi. Igikenewe cyane ni mu mutwe no kwiyumvira gukora kugira ngo umuntu abarebe uko yo kwiteza imbere. Ego turi impunzi niko twofashwa, ariko tukagerageza natwe kurondera uko kuko nagariko bizohora ndavyibaza ndaziko azogera igihe umuntu akamenya ubuzima bw'ubuhungiro bugaharanga nimba umuntu atura ubuzima bukarangira umuntu akamenya uko yibeshejeho. Ico bokora cyambere no kwiyumvira gukora, inzira zose ni nyinshi zihari umuntu yokora. Murashobora kurondera ikiraka handi cyo ukashakisha akazi umuntu abona kapitale yo gutangura gukora, ariko akarondera kuntu yo kwiteza imbere, yotangura kwiyumvira ubuzima bw'ubuhungiro. Yego n'ubuhungiro ko tutari wacu, ariko akiyumvira ko mayo kuba utari mu gihugu ciwanyu n'ahandi uri ubuzima bubandanya kandi ibikenerwa n'ubundi umuntu abakibikenera, kwiyumvira kuyungunganya kareba ivyo ukora byo muteza imbere. Nino kuri ako kamo duciye turangiriza ko ikiganiro turiho cyo kuri uyu wa kabiri. Nshimire umutumire wacu Jean Pierre Irangarukiye, namwe mwese mwari muruteze yompi ikiganiro turiho naho ku munsi wa kabiri w'indwiza. Kuri mikro yari Jean Pierre Niyimfashije. Mugire ibihe vyiza mu banyu no mu byanyu. Dukerwa kazino byose biraho dukare ugende ku murimo dukare LPA African Public Radio. Nijwi ry'Abanyagihugu kweli. utware neza ntucishe ku bantu Turiho. Cari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho. Ni kuri ico kiganiro nyene duciye dusuzira ko amakuru twabateguriye yo kuri wa 28 rusama turi mu mwaka wa 2019. Amakuru mwashikirijwe na jewe Bonfils Niyongere fadikanije na engineer Egide Mwemero. Amasanamu yari kafatwa na MSTV Niyunge ko mwese mwariko muradukurikira, nkaba ndabifurije kugira ijoro ryiza mu byanyu no mu banyu, ku bari mu Burundi, mu mahanga ya kure n'abari mu ngendo co kimwe n'abari mu bihugu duhana imbere. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.